Black Entertainer TV. Yitwa Melanin Boy Gusto, neza na neza kuva muri We Love Music, aho uno musi asigaye akora career solo ku giti ciwe. Namwe mu majambo menshi ariko aramuvugwa ko mwino minsi, aho ubona bavuga ayagiye atandukanye. Mwite Melanin Boy Gusto, uno munsi asanzwe ari umuririmbyi, afise byinshi ariko arakora, afise amahiti yakoze kuva bakiri kumwe na Fernando hariya, ndetse n'inyuma yuko bagiye gutandukana umwe wese agahitamo gukora umuziki ku giti ciwe kandi bakabikora nk'akazi. Rero hagize iminsi havugwa yuko yoba yagize uruhara kuko baba bavuga ani Ingabire ko yoba twitse, yoba afise inda. Rero bakavuga ko Gusto Melanin ariwe yoba yaramuteye iyo nda. Ese ibyo bari byo canke ni kinyoma? Ayo namwe mu makuru tuje kurabira hamwe kuri uno musi wa gatanu. Ndakwibutse ko ari Weekend Vibe hamwe na zewe Tesi the Winner, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo dukomeze kubana no mu bindi ibiganiro by'ahazaza. Ndaguhaye ikaze rero muri kino kiganiro cy'uno munsi, aho tugiye kurabira hamwe mbega bimeze gute urukurikirane rw'amajambo ariko aravugwa ku muririmbyi wanyu Melanin Boy Gusto. Haciye iminsi mikeyi tubonye Melanin Boy Gusto azanye umujama kuva hariya muri Canada, avuga ko baje gukorana indirimbo. Ugiye kuraba uwo mujene ni umuntu ubona cyane cyane kuri Facebook ko ari umuntu afise abantu bake, around akiza yarafise 2,000 mengo na 500 gutyo. Ariko kuva aje kwa Melanin Boy Gusto wacibona ko page yiwe iriko irakurikiranwa cyane n'abajene b'abarundi, bagenda bamufollowinga kugira ngo bazoze baraba ibiganiro canke ibindi bintu by'imiziki akora ko, kuko na wene akiza yavuga ko ari umu artist kuva hariya mu gihugu ca Canada. Ariko ugiye kuraba nubwo yari umu artist, novuga ko yari upcoming canke underground kubera afise channel ziri hasi cyane ugereranije niza Melanin Boy. Rero abantu benshi bakibaza eske kuba Melanin Boy yahisemo kuzana no mu Canadien byoba byavuye kuki? Twibaze ko yoba ari amafaranga yoba yaje amuzaniye kugira ngo amwemerere canke byoba byavuye kuki. Ariko Melanin Gusto mubajije wavuga ati icyabitumye uyu mujene canke uwo muniga asanzwe deja ari umufana wanje, rero nta na kimwe cyombuza kumusapotinga mu gihe yoba ari umujama wanje. Wenda sino musapotinga mu bijanye n'amafaranga kuko yo nshobora kuba ntayamurusha, ariko mu bindi byose bisaba ko arakazi dukora nta mpamvu nimwe yotuma ntabikora. Mite Melanin Boy Gusto, aho ubona hagiye havugwa amajambo menshi, bakavuga ati none se uwo mukanadie wawe wazanye ni yihe ndirimbo we woba uzi yakoze irenze kugira ngo uze kumwemerera korabo? Ariko wewe yavuze ko atita kubw'ivyo, ahubwo wewe icyo yita ko ari akazi kandi kazokogwa neza cyane. Rero hagize iminsi mikeyi tubonye video ya Ani Ingabire amera nkaho umengo ariko arashamira cyane Melanin Boy. Ibintu byinshi bigiye bitandukanye ngira ngo mwagiye mubibona, aho ubona Ani Ingabire yavuganye agashavu keshi. Rero mu nyuma abantu baca baza babyisukamwo bavuga ko Ani Ingabire yoba twite canke yoba afise inda ya Melanin Boy Gusto, aho ubona the promoters benshi bagiye bavuga ati eske none nimba Ani Ingabire ya twainda ya Gusto byoba byari bikenewe canke byoba byari byiza? Mbega hoho Melanin Gusto hoba hari hageze yuko yotera inda? Reka rero mere
mera icavuga kwa bino bintu ubundi igihe cyo gutera inda ku muntu nta numwe akigena wenye n'ubwiwe arashobora kuvuga ati hari hageze kuko niwe yiyizi niwe azi nuko yo supportinga uwo muntu. Ndakwibutsa ku bantu batazi Ani Ingabire ni umutiktokeze mu gihugu cy'u Burundi, novuga ko ari we afise abantu benshi hariya ashobora kuba ashikana ibihumbi 500 by'aba followers kuri TikTok. Ndakwibutse ko ari nago rubuga gonyene ashobora kuba akoresha mw'ico gihugu. Niwe mu tiktokeze wa mbere dufise akorera ku butaka bw'u Burundi yoba afise abantu benshi bamukurikirana kuri TikTok, ubona ko ari nabyo asanzwe yikorera yabigize umwuga kandi biramutunze bimuha amafaranga atari make. Rero havugwa amajambo menshi hagati yiwe na Gusto, kabona ko iyo keshi Gusto agize icyo avuga ati turi inshuti zidasanzwe, kuko keshi iyo ariko aravugwa kwa amajambo mabi ndagenda nkamusura nkamuhumuriza nkamwereka ko turi kumwe nawe atokwihebura. Rero bije kuzamwo yuko Melanin Boy Gusto yoba yamuteye inda, ariko nta makuru yemewe 100% yoba hari, kuko ugiye kubona ko bino byose bigiye kuvugwa. Ariko Melanin Boy Gusto ndakwibutsa ko muri weekend iheze yarafise igiteramo hariya Imakamba, aho ubona yakiriwe neza, yakiriwe n'abakunzi biwe, ubona ko bamukunda cyane, aho ubona wari umunezero mwinshi. Yari niteka ridasanzwe ku muririmbyi Melanin Boy Gusto kubona aja mu ntara za ruguru akaronka abantu nk'abo yarose kuri uriya munsi. Byari ishimwe, yari n'amateka adasanzwe ku muririmbyi wanyu Melanin Boy Gusto. Hama rero inkuru twari tubafitiye uno munsi ikaba igarukiye ngaha, ariko nakwibutsa utarakora kora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro by'ahazaza tuzokomeze kubana nawe wayikoze. Mwibutse kuri umuntu w'agaciro nkuko mwama mubikora kandi mudushigikira, turabyishimira cyane. Kandi iyo turi kumwe bavuga ko bishoboka, kandi iyo dufashanije twese twoshika kure. Rero ndabashimira cyane ku rukundo mukomeza kunyereka ndetse muranantera intege. Thank you so much. Ciao ciao.